niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Barundi barundikazi nshuti z'ikirundi c'abarundi ndabahaye mwaramutse. Mvuze abarundi nibisanzwe, mvuze abarundikazi nibisanzwe, mvuze n'abantu bakunda ikirundi c'abarundi bashaka kuba abarundi bashaka kuba ari n'abanyamahanga, abaha barumva ikirundi, abarundi bo muri Kongo barumva ikirundi, abakongomani hari abumva ikirundi, n'abandi benshi n'andi moko menshi yumva ikirundi, abaganda hari abumva ikirundi, hariho n'abantu bo muri Kenya usanga bumva ikirundi, n'abantu bagiye baraciga bakakimenya. Mwese rero ndabahaye mwiriwe. Iki ni ikiganiro ca kane kijanye n'ibintu vyo kuraguza, kijanye n'abapfumu, kijanye n'abarozi, kijanye n'abakonikoni, kijanye na Nāngayīvúza. Nāngayīvúza nzobavuga hanyuma. Ubu ngize ku kiganiro ca kane kugira ngo mvuge abakonikoni. Ubu ndashitse ku ijambo abakonikoni. Mugabo imbere yuko nshika kure nagomba mbanze ndabaramutse. Jewe nta fatiro muco uticuza ucundisha igicugu c'umwijima. Jewe nta fatiro utayidatuba idome kandi matara. Jewe nta fatiro natakara atabitara mu nzira. Jewe nta fatiro ntafatana amatako n'amatama hageze gutengatira iteka no gutinyuka kuvuga ukuri kandi kuzigusa butaraza. Ndabahaye mwaramutse, ndabipfuriza umwaka mwiza w'1959 wa mwaka navuga ko ntanguye. Ndabipfuriza umwaka w'2023 ku kirangamisi ca Juliano canke ca Geregori. Nkuko maze kubivuga, ikiganiro ni ca kane kijanye no kuraguza, kandi kuraguza n'umuco kama. Kuraguza nico kimwe no kuja kwa muganga. Tuvyumve neza, umuntu yagiye kuraguza nico kimwe naho ugenda kuraba umuganga ukaraba mu docteur. Uwagiye kuraguza yagiye kurondera umupfumu kugira ngo amuvure. Ico nagomba kuvuga kandi ca kabiri nuko nagomba kubabwira ko mwarumvise mu kiganiro mperuka kuvuga ko hari abantu bagomba kunteranya, bakagomba kunteranya n'indongozi, bakagomba kunteranya n'abategetsi, bakagomba kunteranya n'umuntu wese babona yuko yoteza imbere ikirundi c'abarundi. Kubera iki? Haraza indongozi kavuga ibikanaka, hanyuma naje ugasanga nene navuze ibintu kuva na kera kubera ntidusezerana, kubera je ntibansezera, je ndi umuntu mutoyi gose. Hanyuma ugasanga jewe ibyo bavuze nta nivyo numvise, mugabo ugasanga mvise indinganizo yo kuvuga ibintu binaka. Hama ivyo bintu binaka renga bari byo ndiko ndavuga, hama rebe bihuriranye ngo ngo ntafate patisi tutagufashe. Jesi komfatwa, ubona yuko narengeje urugero, ubona yuko navuze bitari ibyo, mbwira uti ntafatiro Patrice, ngaha nikosa, ngaha nikosa, ngaha nikosa. Mugabo mu gihe ibindi ndiko ndavuga ubona takosa ririmwo, ugerageze wumvirize je ibyo mvuga. Umuntu ashaka kwiga ibintu niwe ashaka ntabikoresha, mugabo akaba bizi. Umuntu ashaka kwigisha ibintu ugasanga n'ibyo yigisha nta nivyo yemera. Jewe niga mu seminari nkuru, hari umupatiri yatubwiye yuko hariho kaminuza y'i Roma bigishamwo ibintu vy'imbagara bwonko, la philosophie. Ikintu babanza kubasinyisha bashira ku mukono nkino karamu yiwanje, babanza kubabwira ngo vuga inama y'abatumwa. Ndemera Imana datarugira byose rero ijuru n'isi, bakabandanya kubera ntibaba bibaza yuko bacemera Eklezia Gatolika baravye ivyiyumviro vyabo. Urashaka gusanga hari umuntu rero ari muri Eklezia Gatolika, mugabo gasanga ivyiyumviro vyiwe wogira ngo ntibihuriyanye na Eklezia Gatolika. Nanje ariko ndavuga ibintu, je mvuga ibintu nka Nafatiro Patrice, umuhinga mu kirundi no mu mico y'abarundi. Ko kuraguza no muco w'abarundi sishaka kutakivuga. Hariho rero indongozi bivuze mana nzima. Jewe simba ndiko ndamubwira ngo wavuze bitari ibyo. Je simba ndiko ndagomba ngo ngiriye ngo wewe ngurumva ngo wavuze ibi. Oya. Je mvuga ibintu kubera ko je ndi umuhinga mu kirundi c'abarundi no mico kama y'abarundi. Kandi nka umuhinga nta navyize. Hari abavyize nabo bazoshaka kuvuga bati Nafatiro Patrice, w'ibyo uvuga sibyo, bace bankosora. Je sintinya gukosorwa nkuko mwabonye ko mu kirangamisi mperuka gusohora bankosoye. Abantu babiri b'abarundi barambwiye bati wihenze, kandi navuze ko nihenze, nderekana nikosa nari nagize, hanyuma nderekana ibintu bishasha byiza bambariye. Abo bantu rero b'abarundi babona yuko bibananiye kunkosora, bareke kugomba kunteranya n'incuti zanje, bareke kugomba kunteranya n'indongozi z'u Burundi. Ko mu ndongozi z'u Burundi hari abo tuzinanye,
nta muntu atazinanye n'indongozi z'Uburundi kubera birirwa iwacu, birirwa ku mitumba, birirwa hose. None rero umuntu agomba kunteranya azovyiyumvira ukundi uko siko je nteranwa. Hanyuma indongozi z'Uburundi namwe mwumvise ibyo navuze, jewe n'ubundi ndabivuze, je ndumuhinga mu Kirundi, ndumuhinga mu mico kama y'Abarundi. Ko rero kuraguza ari umuco kama w'Abarundi, sinshaka kubideha, sinshaka kubitinya kubivuga, ndabivuga, ubushaka azobikenera akabikoresha, ubudashaka akareka. Ndashitse rero icya gatatu mvuga uno munsi, mvuga abakonikoni. Abakonikoni. Izina abakonikoni ni izina ntuvuga ngo ry'urusangi, mugabo ni izina kandi ry'urunani kuko rigizwe n'amazina abiri, inkoni zibiri. Abakoni harimo inkoni, koni nukuvuga ni izina ryiyunguye, nukuvuga ni izina ryizanye mwo kubiri, ririyungura, ririsubiriza. A ni integuza, ba ni inyitangizo y'amazina y'umugwi wa kabiri w'abantu, kon keone ni itsitso kuko uraronkera ivuga gukona canke gukonera canke gukonesha canke gukonwa canke inkone. Hanyuma i nagasozo kerekana imero canke kerekana biravana, uvuze umutoni, umutoni n'akamere kakaba nimero kakaba n'umwuga, mugabo inkoni muri ico gihe ni ikintu bashaka gukona, nakamere kukonwa, nakamere kugukona. Hanyuma hacaba kaburungu ukaca wongera ko irindi tsitso kon ko one, ukacuronka itsitso rya kabiri ryiyongeye kujya mbere, hanyuma na i agasozo nyene. Abakoni koni. Aho rero nibisanzwe ko mu Kirundi dufise amazina menshi, dufise amajambo menshi yisubiriza, mugabo hinge tubanze tuvyine gatoyi mwumve. Mbega yemwe ndoja hehe, ndayaga nje gusenya nyage nande, ndayaga nje kuvoma nyage nande, ndayaga uwo twayaga baramujanye, ndayaga bamujanye kubi kubi, ndayaga kubi kubi imvura irahinda, ndayaga bamujanye kubi kubi, ndayaga kubi kubi imvura irahinda, ndayaga none raba niyo yagiye, ndayaga twage muri inturire nziza, ndayaga inturire nziza yoza munda, ndayaga dutereka kagwa nyako, ndayaga kagwa nyako koza munda, ndayaga bazimanye indugudugu, ndayaga indugudugu iduga munda, ndayaga batwongeye interetere, ndayaga interetere itera munda, ndayaga ngo abakobwa biyi wacu, ndayaga barateye ipasi munda, ndayaga bamenyereye inturire nziza, ndayaga inturire nziza yoza munda, ndayaga bamenyereye akagwa nyako, ndayaga kagwa nyako koza munda, ndayaga ibikobwa by'iyi wabo, ndayaga byaratindi biranye munda, ndayaga byamenyereye indugudugu, ndayaga indugudugu iduga munda, ndayaga byamenyereye interetere, ndayaga interetere itera munda, ndayaga. Uruvyino wumvise ko nagenda ndarucamwo kwari kugira ngo ndakubwire ivyo ukeneye kumenya, kandi urwo ruvyino nzorugaruka ko mu kiganiro gikurikira ndiko ndavuga abananga. Aho rero amajambo novuga ngo azarisubiriza, hariho nk'ijambo rivuga ngo ibombora. Muri ico gihe aca haba ibombora bombora. Ibombora bombora urarizi, ni igihe abantu bariko baragumuka canke hariho nk'abasirikare nk'intwara miheto zagumutse muri leta yavaho njeho, nukuvuga bagomba kugira kudeta. Hariho kandi ikubi. Ikubi ni izina rivuye mu gukuba, nukuvuga ibintu bagiye barakuba hasi. Ikubi kubi nukuvuga umuntu ni washaka batwaye umengo barakuba adashaka kugenda, mugabo akabwiza gukuba hasi canke bagaterura. Hanyuma hariho nk'indudu. Indudu murazizi, iyo umuntu ari karagana ibitoke hanyuma haraba indudu, nukuvuga nibijya bintu bisigara mu bitoki, ibitoke bihiye nuko. Ariko rero indudu nizijye usanga n'abana bahekenya, ariko bacavuga ngo indugudugu, ntibavuga ngo indudududu, ntace bavuga, bacavuga ngo indugudugu. Izina ingoma, baravuga ngo amangomangoma, kubisanzwe bavuga ngo ingoma, mugabo iyo babigaye ndaza kubisigura ngo amangomangoma. Hariho inkoni.
inkoni hakuvuga inkoni baca bavuga ngo abakonikoni. Hariho kandi n'intere. Navuze ko indudu ziva mu bitoki bihiye bariko baragana, intere nazo zikunda kuva, novuga ngo zikunda kuba nk'imvuzo, no kuvuga mu nzoga y'indimano. Intere rero baca bavuga ngo intere tere, ntibakivuze ngo intere gusa, baca bavuga ngo intere tere. Umugabo baca bavuga ngo abagabo gabo canke ngo umugabo gabo. Umugore baca bavuga ngo abagore gore canke ngo umugore gore. Umukuru baca bavuga ngo abakuru bakuru canke ngo amakuru makuru makuru. Umusore baca bavuga ngo imisore sore. Urutaro baca bavuga ngo agatarotaro. Hakwa kundi bacu mwibutsa mu Kirundi ngo ntutagatarotaro ngo intaro zasheshe. Neza na neza rero ayo majambo iyo asubiwemo kabiri baba bagomba kuyatuvya. Nk'ubuvuze ngo abakuru bo mu Burundi, nukuvuga uvuze abantu bakuru gusa, ariko uvuze ngo abantu bakuru bakuru nukuvuga hariho akantu ubugombye kongerako. Iyo mvugo reje ndiko ndavuga ni imvugo y'Uburundi bwose havuyemwo mu kumoso no mu buragane. Mu buragane barashaka kuvuga ngo misore sore, nukuvuga n'abasore bakomeye gose, n'abasore bakomeye. Mugabo ahandi zindi ntara zose bavuze ngo imisore, niho bavuze ko umuntu akomeye neza agifise inguvu. Nko bavuze ngo amajambo masore masore, nukuvuga ko ari amajambo akomeye. Mugabo abarundi baravuga ngo ijambo ryiza. Aho rero nariko ndavuga nerekana ko abakonikoni ari ijambo inkoni hama rikaja ku bantu kuza bari kubiyita abakoni. Mugabo bacha bita ngo nabakonikoni. Abakonikoni nukuvuga ko ari abantu bisa nuko batubijwe, batekejwe, barabwe nabi. Mu gifaransa ni péjoration. Nukuvuga ni jambo rifashwe muri péjoratif. Nukuvuga ridasaniza cyane. Abakonikoni nkuko umengo ntaco bamaze. Hama babita abakonikoni kubera iki? Abakonikoni n'abantu kubisanzwe bagendera ku nkoni. Urabona ko inkoni ngiyi nayizanye. Iyi ni ya nkoni nkoresha muri tuyagire sogoku iyo ndiko ndagira TikTok. Niyo nkoresha ni. Hanyuma rero abarundi n'abagendera ku rutaro, yego hari abantu bagendera ku rutaro, mugabo cyane cyane bavuga ko ari abakonikoni kubera bagendera ku nkoni. Ico kigiye ngaho. Ariko yamara abantu b'abanyaburaya, abantu b'abazungu bobo ntibagendera ku nkoni. Abazungu bobo bagendera ku kintu biyita umukubuzo. Kuburyo nko ugiye kuraba abantu bita ngo n'abapfumu, les sorcières, abantu barogana, ino usanga baca bakoresha novuga ngo umukubuzo. Uwari umukubuzo muremure, reka nkoreshe uno mukubuzo mugufiya. Bashaka koresha nk'umukubuzo, niwo rero baca basa nkuko mengo baricarako hama akantu kakagendera inyuma. Aho rero aha nariko ndavuga rero abakonikoni. Abakonikoni barabaho. Abakonikoni barabaho. Ndagisubiyemo abakonikoni barabaho. Abantu bagendera ku rutaro, abantu bagendera ku nkoni, abantu baguruka barabaho mu Burundi. Barabaho mu Burundi, barabaho mu Burundi. Jewe ndazi n'abaguruka. Jewe ntafatiro Patrice ndakubwiye ko ndazi n'abaguruka. Ndazi n'abagurutse, ndazi nabo bahaye lift. Abakonikoni barabaho. Umuntu yitwa AA sindamuvuze, kiretse niyakenera ko nzogenda kumufata video, nkamufata ninde nzomubereka, ariko aravuga inkuru yiwe. Uwo rero yarigeze kubakora mu kumoso. Akora mu kumoso hariho umuntu kandi ntavuze, kiretse amwivugiye yarakwega imisozi. Ntiyambwiye neza ingene yaguruka, kuko uwo muntu nawe nyene ngo ntiyamubwiye ingene ngo yaguruka, muga yavuze ko akwega imisozi. Uwo n'umukonikoni. Hanyuma umuntu yitwa Abe ndamwisuko nyene gusa kuko singomba kuvuga amazina yiwe. Burya umuntu yaguhaye inkuru ntubwiza kumuvuga amazina. Aremeza ko umuntu w'Inyanzarake yajana abantu muri Afrika y'Epfo ku bihumbi 300, hamarunguruza aja ku bihumbi 500. Ndabishize ko rero bya bindi mwe nababwira. Mu Burundi hari umuntu w'Inyanzarake ndipfuza kumubona, sindamubona, yatwara abantu muri Afrika y'Epfo. Cane cane aho abasirikare b'inkorabara bagiye kugandagura nyene icubahiro Ndadaye Melchior. Hari abantu babonye ko bazigirijwe, hanyuma umugabo ati je ndabona ingene noshobora kubatwara. Ivyo vyahereye ku muntu w'umurundi yari afise umuzungu w'umugenzi wiwe.
hanyuma uwo muntu w'umurundi ahamagara uwo muzungu aramubaza ati none wonyakira hamwe nk'ubunozi no ko ino ibintu vyose byahagaze ata muntu numwe ashaka kuza mu Burundi ingwano yabaye ndanse. Umuzungu aramwemerera. Hanyuma umuhungu nawe yarazi ingene ashaka kuzoja muri Afrika y'Epfo. Ashatanga 300 vy'amarundi. Hanyuma uwo muntu ashagenda. Vyagenda gute? Uwo muntu yatwara abantu muri Afrika y'Epfo gute? We mwaravugana. Kamubwira uti jewe rero ngomba kugenda ahanaka. Ikintu agusaba aragusaba ahuroye neza na neza ahuroye. Vya bintu umuntu yokwita adresse GPS. Nukuvuga aho uroye neza na neza. Kamubwira uti nibarabara ryitwa gutya ni nimero izi nta kindi. Ufise aho hantu nta kindi we warahamuha niwe yacamenya ingene mugenda. Udafise aho uroye yakubwira ati jesha gutwara kubera uzocuba ikijuju kandi uzobura ahantu nta munumwe azokubona uzoba ufise ingorane. Nukuvuga ko uwo muntu agomba kugutwara yaramenya yuko wewe ukeneye umutekano wiwawe. Uwo muntu vyagenda gute? Hanyuma ku mugoroba mugatemberana carazira kunywa inzoga carazira kubonana n'umugore hanyuma wewe ukarya ugahaga. Igicugu kigabuye nukuvuga igicugu kigabuye kandi mwashaka kugenda mwijoro hari ukwezi ntibyakunda mugenda hamwe nukuvuga hamwe ukwezi gusa nk'uguseruka bugomba buce canke ntikunaseruke mwegere mukaja kuri iyo nkoni yiwe hanyuma akavuga amajambo yiwe mukayicarako hanyuma uko biri kose yagenda akagushikana ukacushika akakwicarika muri sano y'umuntu mu ntangaro y'umuntu akakuvyura hanyuma ugakanura ukanuye mugabo we ntumubona we yacigarukira no kuvuga agutwaye saa 7 y'ijoro saa 9 y'ijoro yaba yagarutse mu Burundi nta ndege nimwe iriho ishobora kuba yavuye mu Burundi saa 7 y'ijoro ikagenda no ku kibuga c'indege hanyuma ikaja muri Afrika y'Epfo saa 9 amasaha 2 yonyene ikabigarutse ntivyokunda uwo muntu rero we kubera mwavuganye n'uwo muntu bavyuka mu gitondo bagusanga wicaye muri salo bavyuka mu gitondo bagusanga wicaye nyene hanyuma bakakubaza amakuru ko mwavuganye bazi kuzotebukaza bagatangara gusa ingene winjiye nico gituma yabwiriza kukubwira ati mbari aho ndagushikana kandi aho ndagushikana ubwirizwa kuba warababajije kugira ngo ndagushikaneho ingene winjira mu nzu rero ntavyonzi ingene mwagenda ntavyonzi ico nzi coco nuko yatwaye abantu benshi mu 1993 na 4 na 5 na 6 yagiye gufatwa 1997 ingene vyagenze abajeje umutekano mu 1997 murazi ingene vyari bimeze Burundi bamufashe bamwagiza yuko aguruka hanyuma ntibari bazi n'ubundi ko atwara abantu muri Afrika y'Epfo hanyuma rero bamufashe arahakana ko ataguruka hanyuma bihakanye baca baramuha agahengwe rero mwijoro acararagurutse acarigira muri Tanzania ubu rero ubwo rudandaza nuvuga ngo ubwo buryo bwiyunguruza bw'abarundi bwagiye muri Tanzania nyene nganje General Major Ndayishimiye Evariste niwe yavumereye ati abarundi bishwi barazana amafaranga ngaha mu Burundi abanyaburundi abantu b'abarundi bo hazi yiko bakatugufiriza na jewe hari abantu babaze kungufiriza hari ibintu natanga mu Burundi bihava birahagarara kubera abarundi babigufirije ncedoka namwanya wo kubivuga uwo muntu rero banamugufirije mu Burundi ha gukoresha ubwo buryo bwiwe ha kumufasha kugira ngo abandanye akora neza urumva ko bagomba bamufunge urumva ko bagomba bamwice kubisanzwe yari gupfa no gupfa ko hari 1997 murabizi ingene hari hameze igihugu cy'uburundi bazi ingene cyari kimeze yaciye agenda muri Tanzania ubu rero agurukiyisha aho muri Tanzania naho rero jewe mvuga ko kubisanzwe birakwiye ko abantu dushobora kubona yuko abakonikoni bashaka kudufasha bagateza imbere Burundi umuntu akivira mu Kirundo akagenda mu Monge umuntu akivira Bujumbura akigira mu Cankuzo umuntu akava mu Rutana akagenda mu Cibitoke hanyuma tukamenya yuko ari ingene abantu bagendagenda mu gihugu cy'u Burundi gutyo hama kumbure n'abantu bakaja kure kandi abo bantu bagendera ku nkoni novuga yuko barakingira ibidukikije kubera indege iri kiragenda ikoresha kerozene ikoresha iki ibintu bigeramiye isi mugabo umwana w'umuhungu w'umurundi afise inkoni yiwe hama akaba afise n'amajambo avuga akaca yigira kiretse bica abantu
bica abantu nukubabuza ko n'abaganga barica abantu, n'abaganga barakorora inda, n'abaganga barazi urushinge baruguteye ucupfa, nabo nyene baricana. Mugabo abaganga ntibicana misi yose, nkuko abaganga baticana misi yose, nkuko bomba atomike batazitera misi yose, niko nabo bantu nabo babicana batokwica abantu misi yose. Mugabo bakabwiriza gukingira igihugu, bakabwiriza kudufasha. Juko niko ndavyibaza. Aho rero abarundi barashyize ku kintu cananiye abazungu. Ndiko ndavuga abazungu n'uvuga abanyaburaya n'abanyamerika. Carabananiye. Kubera iki? Hariho amasi. Mvuze ngo amasi no kumva planete mu gifaransa. Hariho amasi menshi cyane. Ubu rero abazungu ingorane bafise ni ingene bashaka kuronka handi hantu bazoja bakaba harenze ahatuba kw'isi. Ko harenze rero nuko babwiriza kwigora bakarondera ahandi hantu baja. Bararonse isi. Naza yararonse ahantu hari isi, hariho amazi, hariho umwuka, hariho umuyaga, hariho ibintu byose. Baraharonse. Mugabo aho hantu hari ku myaka imiliyoni amajana 2 ikintu bita année lumière. Nukuvuga imyaka umuco w'izuba ugenda. Umuco uvuye ku zuba ufata iminota 8 kugira ngo ushike ku isi. Nukuvuga imiliyoni 150 z'ibirometero ugabuye na 8 ucuronka imiliyoni 18 n'ibihumbi 250. Byo birometero umuco ugenda ku munota umwe. Isaha imwe nukuvuga izo miliyoni 18 n'ibihumbi 250 ukagwiza 60 ucuronka imiliyaridi imwe n'imiliyoni 127 z'ibirometero. Umunsi umwe ucuronka imiliyaridi 27 z'ibirometero. Umwaka umwe ucuronka imiliyaridi 9,855. Nivyo birometero vyo ku mwaka umwe. Carero rwiza ni miliyoni amajana 2. Ibaza aho hantu nta muntu numwe azofashitseyo. Mugabo ikintu abazungu ariko barondera gukora nukuntu baronka ukuntu bakwega imisozi. Bakwega ivyo abarundi bo bashitseko. Ivyo abarundi bo bashitseko bo bariko barabirondera. Ingene umuntu akwega umusozi akawushikira. Nukuvuga we wari ujuva ibujumbura uri ku musozi wa Bugarama hamuga kwega birime. Nukuvuga hatambuka kanya gatoyi ukagira imetero imwe ukabushitse kuri birime. Abazi birime murahazi ni mu Buyogoma. Iyumvire rero ubwo bumenyi twuga abarundi twamaze kubishikako. Mugabo abakoroni n'abanyaburaya n'abanyamerika ntibazobemerera mwebwe ko muzobishikako kubera babwira ngo ivyo ni bintazi. Rero abarundi turakwiye kubona tukiyumvira none twofasha ubwo bumenyi twobuteza imbere gute. Abarundi muraze ko twakoze indege yaragurutse iminota nyambari ingahe ntaco. Turafise bagasape, turafise bande bakora ama transfer, bakakora ama radio. Ivyo turabizi. Ubwo bumenyi nabwo rero bwoshika mu bantu babahinga tukaba tuzi yuko abo bakonikoni bafise akamaro. Umuntu ababonye ntaburondere kubica, ntarondere kubapfunga, ntarondere kubashira mu ngoyi, ntarondere kubashira muri gereza, ahubwo bite ba Spiderman bakore ibintu byiza boshobora kutwereka ubwo bumenyi. Jewe hari umuntu yagomba kumwe namwe ndababwira yuko abantu banyikundira. Hari umuntu je yambwiye ati wewe ntafatiro Patrice, we nzokwigisha kuguruka. Ajahanama mvuga yuko je ndazi umuntu aguruka. Yambwiye ati we nzokwigisha kuguruka. Ati mugabo rero wewe umenya ufise umutima mwiza gusa. Namubwiye nti mwica abantu ntavyo nzogira. Mugabo mutica abantu ukabugomba kubinyigisha je nkabimenya jewe uzonyigisha. Ivyo rero ibindi nge byahavye bigenda nzobasigurira hanyuma. Mugabo hariho umuntu yagomvye je kunguruka. Nukuvuga ko yabonye ko kumbure hari ikintu nshobora kuzomarira abarundi. We yambwiye ati kumbure wewe uko kuntu kumbure uvuga ibintu sigura ibintu turavuga ibintu uvuga ibintu vanganya ibintu ati kumbure wewe ushaka kubisigura bikumvikana. Niko yambariye. Je naragiye mu gisuru mu 1998 nari ngiye ku bugeni bw'umuntu umwe. Je ndashikaho ndabona umuntu arambira ati wewe ngwa hano. Umuntu yambaye nyene kujya nyene murazi nyene abarozi bambara nyene abapfumu bambara nyene ati wewe ngomba kuguha umuti ntego ati umuti wishano. Hey ngwe tiwe ngomba kuguha umuti we ndabona mu minsi iri imbere
wewe uzogira ingorane abantu bashaka gutanga nk'ishano bakariguha. Hanyuma jewe ndavyiyumvira, ambwira ngo aza kunca ngo indasago ngaha mu muhogo ngo canke ngo azince ngaha ngo canke ngo azince ngaha. Je ndagira ubwoba. Hari umuntu rero twari kumwe, banza ugereze ko uno muntu turabe ko bifata, ni kandi jewe sindavyemeye neza ngo ntaco, ngo we ngo kubona ngo kumeze uko ngo ntumeze neza ngo je ngo ndagukingira ngo kiwanje. Aravuga ibintu, aramvugira ko amajambo ngo je ngo ndagukingiye ngo kurya ishano ngo ndabigukingiye. Ubwo nawe rero yarateze amuca indasago ngaha, amuciye indasago ngaha. Hari ibintu byamubayeko, sinshaka kuvuga aho hantu mu kabari twari turimwo Igitega. Ivyo bintu byamubayeko, umuntu yaramuhaye icupa ry'ibiyeri. Kubisanze mu kabari baguha icupa yugaye, we yarizanye ryugaye. Ari muhaye nukuvuga ndabira iyi karamu yanje, we yarifashe nkuku, uwundi aza kurifata gutya rica ryakoroka. Murabona iyo karamu yanje irakorotse, ndazanye n'igindi. Yumvire araza kuzana n'indi cupa, naryo nyene aza ryuguruye, ari muhaye kwa kundi nyene ngo nabonye ngo we ngo ntufata neza, ngo je ngo reka mfate hasi ngo nawe ufate hejuru, wa wundi afata hasi. Haba mugenzi waje twari kumwe mu gisuru aza gufata hejuru, je nibaza ngo yarifashe buno nyene icupa fye ica koroka nkuko iyo karamu yanje ubonye ikorotse. Ncara vyibuka ni wa wundi hewe. Hari heze nk'imyaka 3 nagomba, hari mu 2001 nagomba nze muri Canada. Ico gihe ivyo bintu byaba abantu basa nabariko baransezera ngo nze muri Canada. Nca ndabona ko bwa wundi wa muntu yarafise umuti nyawo. Ayo macupa 2 amenetse yose nace ndamubwira nti ntimbuka mu gisuru hewe, ntimbuka mu gisuru. Ndamugira gutya nturibuka mu gisuru ngo kandi hewe acaranyibukira n'ahandi hantu ngo yagiye baramuha indya arazinoba gutya kwisahani zirakoroka kandi yazifashe gutya. Navyo yibutse, neje nasubiye kubimwibutsa ndamubwiye yuko bamuhaye umuti. Uwo muntu rero narabajije buke mpavamenya ko ari umukonikoni. Mugabo nahavuye nzi no muri Canada, sindasubira mu gisuru kuvanje muri Canada. Kumbure uwo yonsiguriye neza kandi yo bimbariye kubera n'umuntu nabonye kubengo twarahuje amaraso. Yabwiye ati wenda gukingiye kugishano ntibikunda, niko yavuze. Uwonzi we yaciye indasago yavuze ati wewe ivy'ibiganza byawe bizokorako kirazira. Azi guciye ngaha naho nukuvuga ko indya wamaze kurya ntizarenga wabwiza kuca ubiruka, wabwiza kuca ubiyogwa. Iyumvire rero wewe rero ngo aguciye n'indasago ngaha, wewe ngo warabona umuntu aje kugugira nabi, aje kuguhishano wacumumenye. Aho rero nukuvuga je nariko ndavuga abakonikoni barabaho. Je ndazi umuntu ndashaka kubabwira nti genda ku mutumba Muremera mu Giheta Gihitungami n'abagabo, ndabaha izina ry'umuntu muce mugenda kumubaza. Azokubwira yuko hari umuntu yamuhaye lift, hari umuntu yamubwiye ati ingo tutahe. Aho hantu bari hari ku birometero 50. Aho hantu bahagiye iminota 3 itarenga. Iminota 3 nawe nyene yasanze yamaze kwicara muhira. Ari kuwo mugabo yamuhaye lift, uwo muntu yamujanye. Jewe ndiko ndavuga ibintu, mvuga ibintu nzi, mvuga ibintu jewe nabonye. Sisha kuza ngo ntangure kubabwira ngo urumva ngo ndabereke ko je ngo ndumuhinga ngo ngo je nafate patisi ngo ndwakera ngo ndababwira ibintu. Je ndababwira ko Imana yaranteguye, irancana mu bintu. Je narakenye. Umuntu tuzohura nkamubwira nti ngo mu Burundi umuntu akomeye gose, uwo muntu azoshambwira ati nafate patisi yibuka. Je narakenye gose, ndakena. Imana rero yariko irantegura kugira ngo menye ibintu. Muri uko gukena kwiwanje niho naja kuri abantu tukayaga, turiko turayaga je nkabumviriza. Jewe nabuze umuvyeyi nkiri muto. Reka sinobigarukako. Nabuze umuvyeyi nkiri muto. Muga uko kubura dawe ndamukeneye niko kwatumye jewe umugabo wese mbonye aca badawe bwiza kumubaza ibintu. Iyo ngumana na dawe mu yandi majambo ivyo mu mugambi w'Imana, iyo ngumana na dawe umwe nari kumenya ibintu by'umudawe umwe wenyene. Ndi muri go Michel ndio nari kumenya byonyene, ariko kubera yaciye kare no kuvuga haciye habiki
naciye ndonka abadawe benshi hanyuma njambwiza kumenya ibintu byinshi. Nariko ndavuga ari ibintu by'abakonikoni. Ndiko ndabwira abarundi nti ngo umukonikoni w'ubanza, umukonikoni w'ingozi, umukonikoni wo mu Ruyigi, umukonikoni w'imakamba baje hamwe, bashire hamwe. Bace bagurukanya kuguruka. Bashire hamwe. Naho bavuga ngo biba byinshi n'ivyimba, imiti ikorikoranye, imiti ikorikoranye. Aho rero n'ubu ndakigarutseko nta muntu numwe ndiko ndabuza gusenga Yezu, nta numwe. Nta muntu numwe ndiko ndabuza gusenga, nta muntu numwe ndiko ndateza ingorane. Je gusa ndiko ndavuga nti ibyo bintu Imana yambwiye, ibyo bintu ubwo bumenyi Imana yanshizemo. Je hari umuntu yanyandikiye ambwira ati urazi Patrice je ko ntari bwige ndavyiyumvira. Ibyo bintu by'abakonikoni, ivyo bintu by'abapfumu ko bashaka kutugirira akamaro, ntavyo nari bwige niyumvira. Abazungu barategereye. Abazungu barategereye. Abazungu barategereye. Ngoma mperaheze kuri yankuru. Wa munyeshure yavuye mu Burundi aronka buruse y'igihugu, arungikwa n'u Burundi agenda mu Bubirigi kwiga. Ntawe mvuga izina. Agiye kwiga mu Bubirigi, yagiye kwiga ivyo bintu. Nkeka yiga mu bintu bya psychology, bya bindi byo mu Kamenge. Aragenda aza gukora ku bakonikoni. Akoze ku bakonikoni arandika abazungu ngo ngo abantu baraguruka ati baraguruka kwe. Abantu baraguruka ati baraguruka ntangorane. Aravyumvisha abazungu yuko abarundi hariyo abaguruka. Erega aravyandika. Mugabo urumva ivyo ntariko arandika, nta bindi bitabasha kuronka kugira ngo avyerekane neza. Mugabo ibintu yanditse n'agahanambwa ku buryo iyo kaminuza yize ko ico yakoze ni iki. Murabizi mwese murabizi. Bamubwiye bati ico gitabo turakikugurira. Ico gitabo nta handi hantu uzosa gusohoka, nta handi hantu uzosa kukibona, mugabo turakikugurira. Hanyuma nawe ati ntibikunda. Utavyemere rero ikisha kiba we ntumenya. Iyumvira uri mu mwaka wa nyuma uriko uragira doktora, hasigaye nkeka nk'ukwezi kumwe nguze kuvuga igitabo, araharura ati je mpayo mahera. Baramuhaye amahera. Acha yizirira muri Canada, avize ibifaranga byinshi. Mugabo ico yakoze ni iki? Ico gitabo yaragishize ku mukono, nkeka ntiyasinyishije ikaramu imwe, yasinyishije zibiri. Yarashize ku mukono yuko ubwo bumenyi yarondeye, ubwo bumenyi yaronse abugabiye kaminuza ya hehe ya mu Bubirigi. Iyumvira ibintu twahombye ntidusha no kubironka. Nawe nyene yabimbwiye umunsi umwe turiko turayaga kumwe nyene sanzwe ni yagiranye turatera inkuru, ahava arajana ahava arambwira, akambwiye narasubiye iwe turasura turabivugana buke ndabimwibutsa ati ntunkwegere barambuje ko tanundi muntu numwe nzobibwira. Uravyumva? Bo barazi abazungu, bo barazi ico bimaze. Bo barazi Spiderman, bo baramuzi. Ariko abarundi ugasanga hari ukuntu. Aho rero jewe rero ko nitwa tarija tuba dome kandi matara, jewe nitwa muco uticuza ucundisha igicugu c'umwijima, ngiza kubivuga. Ntidushaka kubifa rero n'usenga, ntidushaka kubifana naka, ntidushaka kubifana naka. Je mvuze gusa ibintu by'ivyiyumviro bishaka gufasha abantu. Uno mwaka umuntu ashaka kubigwanya. Mu 2023 birashaka kubigwanya, na 30 bashaka kubigwanya, na 50 bazoshaka kubigwanya. Mugabo ndakubwiye ko mu 2005 n'amajana 6 bazovuga bati hariho umuntu witwa Ntafatiro Patrice yavuze ko abantu bashaka kuguruka, kandi bakaguruka ku mugaragaro, kandi bakagenda nkaburya dufise ishirahamwe ryitwa Utrako, hakaba abantu nabo baguruka. Bakaguruka gute? Bakaguruka baciye mu kama y'abarundi. Naho rero hasigaye ikiganiro ca nyuma nzovuga Nangayivuza, kandi ndavuga Nangayivuza hoho bizogora. Ngo abananga ngo intambo yishe, bizogora. Hari ibintu byinshi nzovuga. Rero reka jewe mperaheze ndabahezagira kwa kundi. Wewe ariko urankurikirana urakaramba amana. Wewe wariko urakurikirana ivyo mvuga urakagwira amana. Wewe ariko urankurikirana uragahora ku ngoma, urakagira ivyo utanga n'ivyo sigarana, urakagira ibanga n'ibangu bangiramwe imbuto, urakagira impundu n'impuzo, urakagira yuja n'iyuva, uragateba gutanga naje ntebe guturikisha. Ariko ikibirengeye byose aha rero ni mawe turi kumwe kacabiki. Urakarenga abanzi barengutse, urakarenguka abanzi barenganye. Ariko bishitse mu karengukira icarimwe hari ikintu ntari bwababwire. Kurenguka no kuvuga gushika ibwami. Bishitse umwanzi mu karengukira icarimwe
nkuko norenguka mu Burundi ngomba nje kuraba ngomba nje gusaba ko twobonana na nyine icubahiro naka hama tukarengukana n'uwo mwansi mugu uwo mwansi wewe azoca arengukirwa ukurengwa arengukira ukurengwa hazocabiki bazocamufata azoba yarenzwe iyo umuntu yarenzwe rero aba yamenje bacamufata akaca apfungwa hama akaca hanwa murakarenga abanzi barengutse murakarenguka abanzi barenganye bishitse mukarengukira icarimwe bobo bazorengukire ukurengwa